reka nababwire ibi bintu bibiri. Ubukene, kuba dufise ivyo dukenya canke ivyo tubuze, ni ikintu gihora gituma abantu begera Imana, kandi n'amatazirano yacu akubakira ku vy'Imana ihejeje gukora. Iyo mpamvu yo guhimbaza niyo, ariko ndaje kwabwira umunsi muri kino gitondo ngo ntihagije, kuko hariho iminsi ataca Imana yakoze gifatika kiri materiel, n'est-ce pas mes chers amis? Yesu ashimwe cyane. Hariho abantu uyu munsi mwaje ngaha muri kino gitondo baraye babirukanye ku kazi. Hariho abandi bantu bari hano hantu mufise annonce yuko akazi kagira kugare. None wewe wohimbaza iki uno munsi muri kino gitondo? Iciza cyo guhishurirwa Kristo nuko igihe cyose udafise impamvu ifatika, iri palpable, ikogwako, iri materiel yo guhimbaza. Iyo wahishuriwe Kristo, uraza ukavuga ngo naho vyose no vyambugwa, naho vyose no bitakaza, naho yoba kwambara ubusa, naho yoba gukengerwa, naho goba urupfu, naho yoba inzara, naho yoba izuba, naho vyoba gutabwa, nta kintu na kimwe kizontandukanya n'urukundo rwa Kristo. Bene uyo muntu yahishuriwe Kristo muri urwo rugezo, n'igihe bamwirukanye ku kazi aragaruka akavuga ngo Mana, muri kino gitondo ndaje kugushimira wowe wampaye akazi kandi wakugaye, kuko saison yako iraheze, ariko amaso yanje ari kuri wowe. Sinigeze nsenga akazi, ariko nashishikaye gusenga wewe, kandi kuko nasenze wewe wampaye ivya mbere niwe azoma ibikurikira. Ariko jewe ndi umuadorateur, nacitse uwakebwe, umutima wanje uri dédié, committed, consacré totalement et complètement à Christ. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ni bande bari d'accord avec moi yuko n'igihe vyapfuye tumuhimbaza? Haleluya. Muntu aravuga ngo Paulo na Sila waliomba. Kumbuka kama Paulo na Sila hata waliomba habakubisoma mu Bibiliya. No. Rero wewe ufunzwe ucutazira ngo Paulo na Sila, no. Nukavuge ngo Paulo na Sila bigomba kuba ivyawe, kuko Paulo na Sila gushobora guhimbaza baboshwe bazize izina ry'Imana. Iyo Mana ntinabatabare, hama bakaba bari mu gasho, hama bakavyuka bagasenga, bisobanura yuko bari connecte, baramuhishuriwe, baranywanye, ku buryo itazirano ryabo ritava mu bitangaza yabakoreye. Ariko no mu gihe yahoze, no mu gihe iri mu gacerere, no mu gihe itabatabaye kandi bishobora, baguma bafise raison valable yo kuvuga gute ngo uruwigitangaza, uruwigitangaza Yesu, abo mu ijuru barabihamya, ikuzo nishi